twararima batonora n'imyumbati babakubise gose mu masaha y'ijoro mu mwijima nka kumwe nyene bajabutswe urubibi Burundi buhana na Tanzania niko abo bana binjizwa mu turere baranguriramwe imirimo igizwe hanini no kurima ibikorwa uyu mwana avuga ko bibavuna bashikiye ku mubosi mu kijiji c'Igitagata aca adutwara mu sasita y'ijoro ngo kugira ntibadufate abapolisi wagiye n'amaguru twashitse amaguru yavyimvye. Muri aka kanya nagomba ko tuvugana ku bintu bibiri gusa ku bijanye n'iyandikwa ku bazotora hamwe n'ikigoyi kivugwa mu Burundi. Ndavuze ikigoyi pani inzara ikigoyi. Kuri iki kigoyi rero turaza kugaruka kuri raporo iheruka gushikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitwa Global Hunger Index. Iryo shirahamwe ryashikirije yuko Uburundi arico gihugu ca mbere kw'isi kirimwo abantu basinzikajwe n'inzara. Ico cegeranyo abegereye ubutegetsi bagiteye ivyatsi. Eka mbere n'igihe twabikora kw'icigwa n'abantu bamwe mu bari ku butegetsi mu bari mu mugambi uri ku butegetsi baragiteye ivyatsi bavuga ngo mu Burundi nta nzara iriho ahubwo turiko turacafuza igihugu. Ngivyo rero ivyo tugomba tuganire ko muri kino cigwa ahanini. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Sivyo imbeshere abanyagihugu bariko batwagwa ku nguvu kugira ngo baje kwiyandikisha ngo bazotore. Ubu baragusanga mu kabare naho uri kuranywa icupa ryawe bakakubaza agapapuro kuko wiyandikishije. Mu masoko ntushobora kwinjira udafise resepise. Muri komine ugiye kurondera ibipapuro umunyagihugu agiye kurondera ibipapuro yemererwa n'amategeko ntaheza ngo abironke aterekanye ako gapapuro kuko yanditswe. Muri komine ya Nyabihanga mu ntara ya Mwaro bavuga ko bankiwe gutora ifumbire barihiye muri fomi kuri uyu wa kane baterekanye agapapuro kerekana ko bamaze kwiyandikisha ngo bazotore bagasaba ko boroswa iyo fumbire kuko bayikeneye cyane nayo kwiyandikisha bakazotegerezwa kubikora narijya ikiringo cyo kwandika kibandanya. Musanteri wa komine Nyabihanga havuga ko abanyagihugu bariko barabahimiriza kubanza kwiyandikisha kuko bigaragara ko atabanyagihugu bariko baraja kwiyandikisha ngo bazotore. Inkuru tuyibaze Gilbert Ruyange. Igikorwa cyo gutanga ifumbire kuri uyu wa kane ku mutumba Gatwe muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro caranzwemwe imyidogo myinshi. Bamwe mu banyagihugu bazindutse gutora ifumbire banegura ko bankiwe kuyitora batabanje kwerekana agapapuro bita resi kerekana ko biyandikishije ngo bazotore. Umwe mu banyagihugu avuga ko abanyagihugu bankiwe gutora ifumbire atari bake, akavuga ko ivyo bidatahuritse. Twege n'akamara maza kubona turi hamase hama tukari hamafaranga agatike ko gutora amase bakakatwima. Nibeje bararenga na 50 uko abantu mwahuriye gutora mutamuva hamwe. Uwo munyagihugu asigura ko ivyo bituma bacegwa gutera kuko igihe kiriko kirarangira kandi ko badashobora gutera atafumbire bafise. Ingaruka nuko nk'urabona tuko turacegwa nk'ubu ibigori yego twabirose by'imbuto urabona ko byari byakenye mu gubu byabonetse bica ducegwa urabona kujana tutajanye n'igihe kiri kirajoboroka duharage twagatasi urabona hari hageze ko tubitera udafise amase. Asaba ko bohabwa ifumbire atakirinze gusabwa kuko igihe cyo kwiyandikisha ngo bazotore kigihari kandi ko bazotegerezwa kuja kwiyandikisha. Ico dusaba nuko bo dutungaza bakaduhereza amase batanize gusaba ngo zana amakarata bitwaza ibi na biriya. Hari wo kwiyandikisha kirete utarishaka nawe n'uburenganzira. Musanteri wa komine Nyabihanga avuga ko abanyagihugu bariko barahimirizwa kubanza kwiyandikisha ngo bazotore kuko bigaragara ko atabanyagihugu bariko baraja kwiyandikisha. Igikorwa cyo kwandika abazotora mu matora yo mu mwaka wa 2025 kikaba kizorangira kwigenekerezo rya 31 kuno kwezi. Uwo musanteri bahejeje kuvuga wa komine Nyabihanga nyene uno munsi naho yazindukiye mwisoko.
akontorora yuko abanyagihugu bariko baradandaza canke baremye isoko ko bafise uturesepise. Muramubona ngaha ko yariko aragendura mw'isoko. Ati nyereka akaresepise utiyandikishije cutaha. Voilà. Hagarika ibikorwa utahe. Aha rero murabona mwese ingene abanyagihugu bariko barafatwa. Ibi rero bavyita gusuzugura umunyagihugu. Umunyagihugu yari yimererewe nabi, umunyagihugu yisonzeye, umunyagihugu atabona iyo ashobora gukura uburyo bwo kugaburira umuryango, umunyagihugu ariko yiyumvira aho naho gafaranga kava, ugashuca kumubwira ngo ubanza uje kwiyandikisha. Ubu nyene ibi bintu narabwiye ko ari ibintu vy'igikenya biriko birakora, nta tegeko na rimwe ririko rirakurikizwa. Kuko narabwiye nti gutora n'uburenganzira bw'umuntu. Ubwo burenganzira ashobora kubukoresha canke ntabukoresha, ariko si itegeko, nta na hamwe vyanditse. Umuntu nategerezwa gutora, si itegeko kwaja gutora, aja gutora kubera vyishakiye. Iyo abantu bashimye kurenga amategeko bayabona, kabara gasuzuguro ku banyagihugu. Ejo itariki 29 aho bita Igweza, hakurya yo ku Bumwe, aha ni mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu barakubiswe barambara ibara ngo berekane ubutike, abandi nabo bajanwa mu gasho. Ibi bintu none ga yemwe mwebwe mwumva ari yamina kweri? Abandi boba babibona gute? Uyu mugambwe wa PDR ubona ko abantu bariko bankigwa kubandanya imirimo, bariko barahohoterwa kandi binyuranye n'amategeko. Ngo kandi bigize nte? Ngo kandi ko binyuranye n'amategeko. Narabwiye nti intwaro yose itisunga itegeko na rimwe, ikishimikiza inguvu ifise, iyo ntwaro ntaciviramwo abenegihugu. Iyo ntwaro abari umwansi w'abenegihugu. Gabriel Banzawitonda arongoye uwo mugambwe hasaba ko ivyo vyohagarara, ahubwo aho gusaba amananiza abanyagihugu hakagwizwa amahimiriza kugira ngo abantu baje kwiyandikisha. Kurikira Gabriel Banzawitonde arongoye umugambwe ya PDR. Kuba hari intara zatanguye gusaba abanyagihugu udupapuro two kwiyandikishiriza ko imbere yuko baronka ibyo barekuriwe n'amategeko, mu mugambwe wa PDR tubona yuko byohagarara kubera gushika isaha nta ngingo ya leta irasaba ko kwiyandikisha ari ku nguvu, kandi ko ikiringo kigihari gushika itariki 31 ntawo bisabwa rero amananiza kugira aronka ibyo afitiye uburenganzira. Tukabona yuko rero muri rusange abajeje intwaro boba guhimiriza abarundi kuja kwitoza, ntago bafatira ibihano ko bashobora kuronka ibyo bafitiye uburenganzira ari uko berekanye agapapuro ko kwiyandikisha. Murumva ngo ntudandaza utiyandikishije, ntuca ngaha utiyandikishije, nturonka igipapuro muri komine utiyandikishije, voilà n'ibindi vyinshi. Murumva yuko ibintu bicuramye, abanyagihugu bariko barahohoterwa. None abanyagihugu bariko baziriki, baje gutora ku nguvu, batore ku nkoni. Musenyeri yaravuze ati niko kutugira baja, uko niko kutugira baja. Voilà. Ubu nibaza yuko mu bitahura ico yagombye kuvuga, avuze ati niko kutugira baja. Reka mbanze ndakabasubirizemwo mukumve neza. Nziza ko ari kuriwe kwitoza ubwira gatatu ku giti c'umukuru w'igihugu, biri mu nyigisho musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega yahaye abanyagihugu hamwe n'urwaruka rwa paruwasi Murayi muri komine Giheta intara ya Gitega. Hakaba hari mu mpera z'umwaka waraye urangiye. Dukurikire musenyeri Simoni Ntamwana. Ko mutware yahora twara ashobora guheza ikiringo ciwe, birumvikana twamutora imyaka 5. Iyo myaka 5 iraheze, handitswe yuko ashobora gutwara iyindi myaka 5. Niyo abatubwiye vyiza, egome turashobora kumwongera imyaka 5. Mugabo mu mategeko aje ubugira gatatu akavuga ati egome jewe n'ubu ndacashaka gutwara, naho yaba yatwaye neza twebwe ntidushobora kumutora.
twebwe ntidushobora kumutora kuko atarekuriwe kwitoza murumva rero rwaruka rwacu bavyeyi mbona mwaruherekeje ko nabo bitoza ntibafise uburenganzira bwo kwitoza ku nguvu cyane bakitoza kuko batuguze kuko baduhaye imbera kuko batwemereye ibi n'ibi cyane biriya ntibafise ubwo burenganzira erega uko niko kwatugira abaja none nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we. Iyo umuntu uri kuramuhohotera umwima canke umwaka uburenganzira bwiwe ukamufata ku nguvu ngo agire ivyo ushaka kubera ingimba canke kubera inguvu canke kubera igiti ufise, aho uba uri kuramugira umuja. Umuntu atatahuye ivyo Musenyeri yavuze ubu nibaza yuko yobitahura ati ibi bintu mukabona bibaye tuzoba tubaye abaja, bazoba batugiza abaja. Voilà, ico gihe bamaze gukoresha inguvu bikaba ikintu caciye kiba twaciye twibera abaja. Gushika n'ubu turi mu buja. Ibi ndazi yuko uhirahiye ukabivuga uba wiswe umwasi w'igihugu. Uca witwa umwasi w'igihugu, uranga igihugu, kuravuga nabi, uri kuravuga yuko igihugu kiri mu buja kandi kiri mu iterambere, igihugu kiri mu munezero. Naha rero ngarutse kuri ca kigoyi yanzara ibica bigacika. Nta kwezi guheze ishiramwe mpuzamakungu ryitwa Global Hunger Index ryasohoye icegeranyo byerekana yuko igihugu c'u Burundi kiri muri danger, igihugu c'u Burundi arico gihugu ca mbere ku isi abanyagihugu bashonje. Iryo shira hamwe ryashize igihugu c'u Burundi mwirangi ritukura. Byumvikana yuko hariho alarme bariko baragitabariza, bariko baragira bati yererererererere atagikozwe abarundi baragesera. Abari mugambwe utwara, abari mugambwe uri ku butegetsi bacamirira kure ngo ya kuko no kuvuga nabi igihugu, ngo nta nzara iri mu gihugu c'u Burundi, ngo abantu ntibashonje kuko no kugicafuza. Tubivuze mwarabonye amakomantere bavuga ngo turazi yuko muri abansi b'igihugu nibindi vyinshi bimwe bama bavuga nyene. Ariko nama navuze nti abantu bari ku butegetsi ni ndyarya zimwe za mbere zibaho ku isi. Mwotahura yuko kuri bo uvuze ukuri wese bobo bavuga igihushane. Aho rero niho mvuga yuko hagaze bwa buryarya. Uvuze ku butungane bavuga bati ubutungane buriho. Uvuze uti nta mahoro ariho bakubwira yuko amahoro ari umusesekara. Uvuze uti abantu barashonje bakubwira yuko abantu banezerewe batwenga eka babayeho neza. Wavuga uti amahera y'u Burundi aguma atagaciro ku rwego rwo hejuru, bati mwebwe murasara, amahera y'u Burundi arafise agaciro. Nuko uvuze ikintu bobo bavuga igihushane. Ivyo utarabibona sinibaza yuko yoba azobibona. N'ibintu bigaragara. Uvuze uti hariko harakoreshwa ingufu ngo abanyagihugu bariko babikora ku bushake bwabo. Ibi rero nivyo bita gushira abantu mu buja. Vyukuri urumva yuko ubayeho nabi bo bakavuga yuko ubayeho neza, uri mu buja. Aho bafata abantu bakabakubita igiti ngo baje kwiyandikisha, bakabima uburenganzira bwabo. Igituma mvuga ko ari ukubahohotera nuko abantu bamaze kubona ivyo barimwo, barabona yuko umengo bari mu gipfungu, bitegereje ubuzima babayemwo, hanyuma bakabwirwa ngo
baje kwiyandikisha bazotore basubire batore ba bandi nyene babashire mu buzima babayemwo kwa kundi canke ahubwo bongereze bashiremwo agacanwa ahubwo bitere biba nabi gusumba aho abanyagihugu nabo ivyo baba bibona. Nico gituma banka kuja kwiyandikisha. Ivyo nibaza ko nabivuze mu misi iheze. Narabwiye rero nti nta wuhisha umwotsi inzu iri kwirasha. Mu Burundi hariho ikigo yitwa Vyanka Twavyemera. Akarorero natanze na kaba bana baja mu gihugu ca Tanzania bagiye kurondera uduhera bagafatwa nabi bakavunagurwa abandi bakamenwa amagufa bagashigwa mu busho abandi bakishwa no kwicwa ibisigura ibitagenda neza mu gihugu bisigura yanzara baba bagiye kurondera ikintu co bakiza yanzara. Hari mu kumunani cyatubwira ngaha no kwinjira ngo mu iporo rihuze imvugwe ngo niho hari amahera acara twinjiza mu ijoro rero ibikorwa twakora byaraturuhisha gose uhagenda mu ijoro ntumenya iyo waciye ugwaye umubosa akuzanira ibinini ukamira naho wabugwaye indi ngwara urumva wopfa no gupfa. Mu kibira gikingiwe ca Mvugwe kiri nko ku birometero vya baba canke birenga gato 150 uvuye ku mutumba wa Nkaramanyenye komine Kayogoro ukinjirira mu kigwati bita Majengo hafi yahitwa Kigadye mu gihugu ca Tanzania. Nico benshi muri abo bana bafatigwamwo. Ikibira kiri buryo ufashe rya district Kabondo uvuye mu yitwa Kasulu urenganye kigwati bita Nyamidaho harinzwe n'abajejwe gucungera iryo shamba bita bagemu. Ico kibira kirangwamwo amasoko make y'amazi abakirimamwo benshi muri bo mbere usanga arabakozi basanzwe bababwiye ibe kuko bitemewe n'amategeko bahurira kwiriba rimwe ari naho abo bacungera ico kibira babategerera kugira babafate nkuko vyashikiye uyu mwana. Hari hasa 10 z'umugoroba turi batatu tugiye kuvoma turagenda nyene buke tugenda toreraguza nabo bari mw'ishamba nyene bahuye n'ubupira bambaye amapantaro nyene yabo ningo binyegeje mu biti tugiye tubashikemwe nyene tubona baravundurutse batwirukako abahungu babiri twari kumwe baciye batera biruka handi nanje caniruka hiwanje bose baca banzako riruka ahantu ku gasozi bafise n'imbwa imbwa rero yanguma inyuma ntiyanja mbona nyene ngo nabasize caninyegeza ahantu yambwa cigumihuga cambona banjeho bankubita amakofe yo mu jisho hacaraza afande nyene wabo ngo dogome kimbiya aho nyene acasokorora imbugita ndagukureko ingugishato c'umusikirenge camvuga numbabarire aho nyene acahura yakabezi mu mufuko acaraza andoda ngaha mwivi no mwijisho gikirenge no ngaha mu nkokora n'inkoni nyinshi acambwira subira wiruke rero no guhagarara atavyo shobora. Yongera koko muri ayo mabi bakoregwa hatabura n'abapfa baca bafata imihini yisuka baradukubita mu migongo barakubita bakubaza dogo vuga ngo Tanzania hararyoshe ngo Tanzania hararyoshe vuga sinzohaheba abagemu hariho wabishe umwe yarabagwanije bako baramufata baca bamuhubita ububezi bwo ngaha ku mutima acarapfa. Hari uwabagira ati mbega ibi bihuriye he n'amatora? Birafatanye kuko abo banyagihugu bariko baratinya canke bariko barahesha kuja kwiyandikisha kugira ngo baje gutora bagira bati nayo tugowe ni vya bindi nyene bati none ubu duce tuja gutora iki kwabo twotora ari babandi nyene akarusho kazoba kahe impinduka izoba yahe bati tuvuze ko hari inzara bagira bati mwanguha nta nzara iriho mubayeho neza. Ibi ndaza kubigaruka ko mu cigwa ciharije c'ubuhinga kuko ryashyiramwe mpuzamakungu ryitwa Global Hunger Index ryarerekanye ibiharuro ryerekana ko Uburundi aribwo bwa mbere mu bihugu vyose vyo kwisi mu bijanye n'ikigoyi ariko ikicegeranyo nababwiye yuko leta y'u Burundi yacanze ikagira iti barabesha
mu gice cya kabiri turaza kubereka ivy'ico cegeranyo cakozwe n'iryo shirahamwe, tubereke n'icegeranyo cakozwe n'ikigo kijejwe ivy'ibiharuro canke ivy'ibitigiri canke ikigo kijejwe ivy'amastatistike kimwe cahora citwa Istebu, no kuvuga n'ikigo ca leta. Tubereke ibiharuro giheruka gutanga. Muraza kubona yuko vy'ukuri ibiharuro vyegeranye, byumvikana yuko kirya cegeranyo ari icukuri. Muze kuba hafi, ni cigwa kizoba gikomeye kuko muraza gutangara mubonye ibiharuro tugezeko. Ikindi kintu gituma abanyagihugu batitabira amatora n'umutima mwiza canke n'abagiye bakagenda ku gahato bitabaryohera, nuko biboneka yuko amatora azahejeje kwibwa kera. Kumwe nyene vyama bigenda, raba abanyeshure bariko barandikwa ingene bangana, abanyagihugu bariko bavuga bati ibi bintu nakamaramaza. Abana batarakwiza imyaka 15 bariko barabandika. Ibi rero bikaba vyabaye hariya mu ntara ya Muyinga itariki 30 z'ukwezi kw'icumi mu 2024 muri komine Giteranyi. None muribagiye yuko ibi vyama vyakoreshejwe amajambo akoreshwa n'abari mu mugambwe CNDD-FDD. Ibi bibonekera nko mu mvugo z'abasanzwe bari mu bugambwe uri ku butegetsi, aho biboneka yuko bariko baragira ibiharuro vyabo nyene. Za mpinyanyuro murazizi. Amatugire CNDD-FDD no kuvuga muri make ibibazo numvise bicenga muri groupe, umva ni groupe y'umutumba, ni groupe yiwacu dushe kuganira mu ibibazo kira muntu ikibazo afise n'iciyumvira afise agatura iciyumvira afise. No kuvuga jewe nserukiye biro ya Bonavenire, navuga Bonavenire ikibazo ndumvisemo ikibazo cyo kuvuga yuko tutakira amakarata bw'abukarata bw'amatora. Oya, nukuri twebwe yaba impapuro z'intuzeye acte de naissance, ikarata z'amatora n'ibindi bintu bikenewe byitwa yuko bisabwa kuba twokoresha mu kugira nti mu kusasuma abantu, byose turabikoresha. Gusa urabona nk'ubu nk'ivyo baba baratwankiye twanka kubikoresha mu gihe hari nk'umuntu yitwa yuko ari umukeba ashobora guca duza amakuru hejuru yuko twe turakora ibintu batatwemereye yuko dukora, niho twanka kubikora. Mugabo umukeba atawuhari, vraiment n'ukuri mu mategeko nta kintu kimwe twe tudakora, kandi nakarata nimwe twe tutakira. Murumva yuko atawundi ariho ababona baca bikorera ivyo bigombeye. Voilà. Ego hama ikijanye n'irya makaranga muntu nayo yaje mashasha, bazanye amakaranga muntu batubwira ngo tuyasasume yose ngo hama tuyabahe bayatware mu mihana. Jewe na censori cyumviro ndababwira nti none kwisa mutubwiye dusasuma ayo makaranga muntu kandi mukaba muzi yora makaranga muntu mashasha abayarondeye bari bafise n'ayandi, twoca dusanga bari yandikishije ahandi, naho byo ca bigenda gute? Ico kintu mejije kukivuga nyene, hari karanga muntu zika kuri 4 twace turobanuramwo, twasanze twebwe nyene twaranditse. Cyamvuga nti none nkizi nk'ubu iyo bazirangurana nko kuri lise cyo bakazirangurana mu gisagara ntako baca bazisasuma kandi zari zarasansumwe yankora. Murumva ahantu habera amafuitega abantu b'Imana. Abantu ukaza kugira ngo hiyandikishije abantu 1000 naho hiyandikishije abantu 2000 canke 2004, umuntu ugasanga afise karanga muntu 2 canke zirenga. None ngaho mwe muca mwumva gute ayo matora yo bara matora yitwa gute, ameze gute? Urumva umuntu aragiye atoye hamwe, aragiye atora n'ahandi kuko atwara karanga muntu idasa niyo yatwaye. Nico gituma bari bavuze bati ebagabo reka amatora azotegurwe habaye karanga muntu biometrique. Barasimba bararahira kubera iki? Kubera bari bazi yuko uyu mukenyuro ari wabwirizwa gukora
kandi niwo bama bakoresheje. None nk'umunyagihugu amaze kubona biriko biragenda uko yogira akariro kuja kwiyandikisha gute? Agira ati okay, abiyandikisha nibagende biyandikishe bazoje gutora jewe ivyo ntibindaba. None wewe woja gutora ngugiye gutora iki ibintu bimeze uko? Nukuri ibi bintu nimureke tuzibike ukunyene beneza ahubwo bahimirize benezo. Ubuje kuyitora cyo tumaza baragusansumya yavuze ati sindasansumwa cyo tumusansuma yarasansumwe cyo tuyimuhata. Mu majambo make murumva ingene bimeze kandi n'abanyagihugu bamaze kuja kwiyandikisha bamwe baravuga yuko bagenda kugira ngo bakize igufa. Ibi rero biriko biraba akaba ari kurenga amategeko. Ibi bikaba ari vya bindi navuga yuko abarundi bariko barashigwa mu buja. Umuja niwe atagengwa n'itegeko na rimwe, wamukoresha icagomba, ugomba waramuhemba canke ukareka canke ukamudandaza, nta tegeko na rimwe ryagufata. Mugabo ubu twari mu gihugu kirimwe amategeko, igihugu kigengwa n'amategeko. Rero amategeko yategerezwa kubahirizwa. Umushingwamanza Theoneste Manirambona, mbega kwandika abantu banditse ku nguvu vyoba ari itegeko? Uwo mushingwamanza yize ivy'amategeko avuga ko umuntu kuja mu matora atari itegeko kuko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uwo mushingwamanza akaba naharanira agateka kazina muntu avuga ko ivyo biri mu ngingo ziva kuri 87 gushika ku ngingo ya 92 zibwirizwa shingiro hamwe n'ibwirizwa ritunganya amatora kuva ku ngingo ya 11 gushika ku ngingo ya 21. Manirambona akabona ko abajejwe intwaro bategeka abo barongoye kwerekana udupapuro kugira ngo baronke ivyo baba barondera ari kudatahura amategeko kuko kubwiwe n'itegeko rigenga amatora rirarekurira uwiyandikishije ngo azotore kwifutisha mu gihe abishatse. Ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 87 riravuga riti uburenganzira bwo gutora burubahirijwe. Nukuvuga ngo gutora n'uburenganzira si itegeko. Umuntu arashobora kuja gutora canke akareka. Amatora aba mu mwidegemvyo ku mugaragaro hakurikijwe amategeko ibwirizwa rigenga amatora niryo ribitomora. Iryo bwirizwa naryo riri munsi y'ibwirizwa shingiro, ntishobora kurengera ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro murumva ivyo rivuga. None bamaze gutwara abantu ku giti, bamwe bagakubitwa no gukubitwa. Abandi bati ntimwinjira mu isoko. Abandi bati ivyo murondera muri komine ntavyo muronka. Abandi bati udafise akaresepise ntashobora kudandaza. Hariho n'abariko baravuga bati amazi nta usubira kuvoma atakiye kwiyandikisha. Aho ni nk'abashefu b'amakaritiye babivuze. None amatora tuyite gute? Mwumva za yabaye iki? Mwumva wa mwidegemvyo ukicubahirijwe? Ico ni kibazo namwe ndabasigaranye. Okay, none niyo baheza kwandika data wanje abanyagihugu bagiye kubera igitsure, bagiye kubera iryo terabwoba, bagaheza kwandika, bazovuga ngo twahejeje kwandika abarundi buca baja mu matora kandi babanditse bitavuye ku mutima. Aha niho ngera nkavuga nti mana kubaho sinomera nka babandi ngo nkekeranye ko Imana itabaho. Imana irabaho. Harageze yuko ugarukira abarundi kuko baramerewe nabi. Tugiye kuri rya jambo rero Musenyeri yavuga ati nta kindi kizoba gisigaye atari uko tubabaja. None ubu abarundi dusigaje iki kugira ngo twitwe abaja mu gihe turiko dukoreshwa ibitajanye n'amategeko tukabikora ku nguvu? Uwavuga yuko abarundi arabaja kino gihe yoba yihenze. Okay, none nimba ubona yuko turi mu buja,
ubwo buja ubona tuzobuvamwo ryari? No kubona yuko Burundi buri mu buja ni kindi cigwa gikomeye, kuko si bose babibona, ahubwo abandi babona yuko turi mu mwidegemvyo ntangere. Uko ubugwaye rero ntubone yuko ugwaye, nibwo bugwayi bwa mbere bukomeye. Kugira ngo rero igihugu gikire, nuko ababona yuko bari mu buja, abona yuko bariko bararenganywa, nuko bogira urunani, nuko bogira ubumwe, bakavuga bati oya, ibi bintu ntimushobora kuturenganya kandi tubona ingene vyategerezwa kugenda. Amategeko aragaragara neza. Ivyo nimba bitaraba bizoba. Amategeko ntazogumaho nyangwa igihe cose ngo abanyagihugu bavyemere. Je muzonyereka itegeko na rimwe ribaho rikwirikizwa kino gihe. Ahubwo naho twogomba amategeko yose tukayafutanganya kuko ntacamaze. Inguvu nizo zikora gusa, ingimba nikora gusa, nta kindi. Ahatari amategeko, aho amategeko atariko arakurikizwa hose, hama havyuka akajagari. Tuzokwame twitega akajagari, niko bimeze. Ivyo nta nuwo bihindura, nuko nyene bitegerezwa kugenda. Iryo ni itegeko. Rero ibi ni bimenyetso bigaragara vyerekana yuko ibiri imbere bitameze neza na gatoya ku Burundi. Kandi Uburundi nta myaka 10 yamihera hatabaye akajagari. Kubera iki twama twakomantaje imitima, tutagomba yuko twicara hamwe kugira ngo dukosore izo ngorane, ico giti cama kidukora mu jisho kabiri kizohava kirimena. Kandi vyononekara vyama biba abantu bariko basemerera mugabo bamwe kubera umwina w'ivyisi, kubera gukunda inda zabo, voilà, kubera ukwikunda birengeje, bagakomantaza imitima, ivyononekara bikaruhira kononekara. Barundi kazi, Imana idufashe, kuko ndabona yuko Satani yatunyaza umunezero, kandi kugaruza n'urugamba rukomeye. Murabona yuko Satani umwidegemvyo w'abarundi yawutwaye wose. Aha rero na Bibiliya iratwemerera kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Bibiliya iratwemerera kugaruza umwidegemvyo. Eka murazi neza yuko nabagwagasore baharaniye umwidegemvyo, independence. Bagwagasore rero mube hafi. Ndakunda wa musenyeri yavuga ati, aha nta bantu bafise ivyiyumviro nk'abagwagasore muriko murahungabanya canke muriko murahohotera abafise ivyiyumviro nk'abagwagasore. Nguko uko muri iyi si kuva kera abafise ububasha bashobora kwama bagomba kugira abandi, kubuza abandi bariko barakora ubutumwa bwabo bwiza, kuvuga no kubandanya bakora ibyiza, kugira ngo ububasha bwawe ntibuhave bukuvako, aho nawe wokoze nkabo cyangwa ukabarusha, kugira ngo abantu baguhitemwo kuko warushije abandi gukora ibyiza. Muca mutegera ko kwaka abantu uburenganzira bwo kuba bakivuga no kuba bakigira ico bakora ataho bitaniye, ataho bitandukaniye no kubapfunga. Ubujije umuntu kuba kivuga no kugira ico akora, naho atabarashika muri za mpome zine uba wamaze kumupfunga. Aha ariko ikibazo tubwirije kuza turibaza twese mu byo dukora ni iki? None iyo tuvyifashemwo gutyo, hari inyungu bizanira abo dushinzwe canke riho turabahomvya? Ku batabizi, mu gihe Perezida Cyprien Ntaryamira nyenecubahiro yagenwa ngo atware igihugu, twari mu kaga kuko hari harabaye nyene abantu bari bishizemwo
ko ari bo bonyene bashoboye kandi babwirizwa gutwara gushika ku muhero w'isi, ku buryo hagize abatari muri bo bavyura umutwe ngo nabo bagomba gutwara, baca babacinyiza n'ukumena umutwe bakawumena. Voilà, baca bacinyiza, baca bamena imitwe. Hamenetse imitwe y'abantu benshi. Kino gihe murazi yuko imitwe y'abatari bake imaze kumeneka. Agacinyizo none ntimuriko murakibonera mwebwe nyene. Ico gihe hari abatabona ho gacinyizo, bobo biyumvira ko bariko baragirira neza abandi. Bobo biyumvira yuko bariko barabagirira gacinyizo, bariko barabafasha, bariko barabateza imbere. Voilà. Niko bimeze n'ubu. Ariko ico gihe hari ababona yuko aho gacinyizo kabababaje. Nukuvuga ngo abariko barakagira babona yuko bariko baragirira neza, bariko barakagirirwa. Mugabo bariko barakagirirwa bobo barumva ingene biremereye, barumva ingene bibabaza. Nico gituma agacinyizo katabonwa n'abari bo bose, kabonwa n'abariko barakagirirwa. Abatakabona muca mubabona mu makomantere, murabibwira mwebwe nyene. Perezida Melchior Ndadaye nico yari yanse, ati nta mwana n'ikinono, umwe wese naronka amahirwe angana n'ay'abandi. Murazi ko yahavuye abizira. N'uyu Perezida Cipriano Ntaryamira rero bari basangiye urwo rugamba bw'uko hatogira abaniganwa ijambo, abakumirwa, abarenganywa. Yari umuntu yitonda, murabizi abamuzi, asa mbere n'uciye bugufi, ariko yamashira imbere inzira yo kuganira mu gutorera inyishu ibibazo. Voilà, nta yindi nzira abarundi zodukiza atari biganiro. Reka nibandanirize. Murazi noneho ko n'isanganya ryamuhitanye yaravuye mu biganiro byo gufasha akarere gutorera inyishu zirama ibibazo by'amahoro, yaravuye mu biganiro. Ivyo rero turiko turavuga n'ivyabaye mu gihe cabo ba Perezida Cipriano n'ababakumira bari ku butegetsi. Ivyabaye nivyo bibwirijwe kuza biratwigisha kugira ngo turabe ntidusange natwe twabiguyemwo tutabizi, kuko harabibaza ko isi itangurana nabo, bakagomba guca mu mayira abandi bamaze gucamwo, kandi barabonye ko ayo mayira adashika, kuko bibaza ko isi itanguranye nabo. Nk'ubu none tuze turibaza, twubahwe turibaza utubazo tubiri cyangwa nka dutatu muri iki gihugu cacu aho duteye c'Uburundi. Ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wihariza ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka, ko ako gatima kariko karatwinjirana boba barira busema. Ako gatima ko gucinyiza abandi, ako gatima ko kurenganya abandi, ako gatima ko kumena imitwe abandi. Mbega bavuga yuko ako gatima kariko kararenga urugero boba barira busema. Iki kibazo cishure nawe. Ababona ku rwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose, kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera nkumbure abashobora kuvyivangamwo. Ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'ububasha bw'amategeko. Voilà, raba none akarorero saka kuyu musitanteri bagabo aha mu birondera handi. Ibi bintu yabigize itegeko kandi ari uburenganzira bw'umuntu. Ati zana agapapuro k'amatora, utakazanye tudandaza.
ababibona uko boba bari kure y'ukuri. Mbega kumengo muri iki gihugu cacu hasigaye hari abantu amashirahamwe imigambwe mike muri iki gihugu yubahuka kugira ico ikebuye ku mugaragaro, ikebuye kw'intwaro. Voilà, iyo niyo ya migambwe yitwa ngo iriko irahiganwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Mu yandi majambo ni imwe bavuga iri mwibaba y'umugambwe uri ku butegetsi. Bisigura iki ku by'uburongozi bwiza? Nyabuna ibi bintu byabaye muri kahise kandi dutera ibyatsi nibize biradufasha kuza turikubita gashi ntitwame dukora iby'abandi bakoze kandi tubona aho byagiye birashikana iki gihugu cacu. Umunsi umwe abarundi bazoharanira umwidegemvye wabo. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage no gufyonda kuri hakazogera. Reka rero twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Iyi mpanuro ya Musenyeri niyo ndangirije ko ikigwa cuno munsi turasubira mu gice ca kabiri cyo kuvyerekeye icegeranyo catanzwe na ryashiramwe mpuzamakungu Global Hunger Index, aho gerekana ko igihugu c'u Burundi arico gihugu ca mbere ku isi kirimo abantu bashonje.